Mwaramutse ku bakunzi ba Cool Bros TV. Ikiganiro ni kumenya twabateguriye Joachimana Arlene dufatikanije na Cool Bros TV. Cool Bros TV muradusanga kuri Facebook, YouTube na Instagram. Mu kiganiro kumenya c'uyu munsi twabateguriye amakosa indwi abantu bakunda gukora kenshi mu vyerekeranye n'isuku. Abantu benshi barafise ukuntu bikorera isuku ryabo, ariko hariho amakosa mwamwe dukunda gukora ku bijanye n'isuku tutazi akatubuza kwama dusa neza nkuko tuba tuvyifuza. Kurya inzara kugira ugabanye stress canke ishavu nikosa abantu benshi bakunda gukora. Rero muri iyo mvo nyene niyo mpamvu abashakashatsi bavuga ko abantu benshi baheba kwirya inzara ku myaka 30 canke irenga. Rimwe na rimwe twirya inzara bivuye ku bishobisho canke kwiyumvira cane. Tubikora uko rero kugira twirinde ivyo vyose vyotuma tudatekana mu mutima wacu. Kurya inzara rero kandi birashobora guhindura inzara zawe utabizi, ugasanga zarameze nabi n'intoke nazo nyene zikamera ukundi kuntu na wewe udashaka. Nukumenya rero ko mu nzara zacu haba harimwo ubucafu, ico twokwita bacterie canke microbe. Ubwo bucafu rero bushobora kwinjira mu mubiri wacu bugatuma turwara indwara zitandukanye zikomoka kw'isuku rike. Ni vyiza cane kwikuramwo ako kageso ko kuza turirya inzara, kuko umaze kwiha itegeko mu mutima wawe wo kuvavanura n'ako kageso ko kwirya inzara, uko hahera iminsi urateba ugasanga ivyo kwirya inzara vyaraguhezemwo. Kwoza amatwi canke guhanagura mu gutwi ukoresheje ico twita tishkoto. Ego ni vy'ukuri amatishkoto yakozwe kugira dukure ubucafu mu matwi yacu, kandi nivyo mu vyangingo twese turabona ko utwo dukoresho dusanzwe dufise iforoma nziza yo gukora neza ako kazi twagenewe. Ariko rero abaganga barabuza cane bivuye inyuma gushira ayo matishkoto mu matwi yawe, kubera ko ashobora ahubwo kwinjiza cane bwa bucafu wari ushaka gukura mu gutwi, maze bugasubira inyuma bwinjira bugana indani cane mu matwi, mbere bikanakuzanira n'ingaruka mbi zo kudasubira kumva neza nk'uko vyahora. Wifuza rero gukurayo ubwo bucafu, usabwe gukoresha amavuta ya olive, ugashirayo amama 2 canke 3 muri ayo matwi yawe, maze uwo mucafu nyene aribwo twita ubukurugutwi uraza urivanayo wonyene, kuko amavuta ya olive yo nta ngorane n'imwe afise. Kudakaraba neza n'amazi meza n'isabuni ariho ikiva mu kazu ka sugumwe. Ubushakashatsi buremeza ko ibice 62% vy'abagabo hamwe n'ibice 40% vy'abagore badakaraba iyo bavuye mu kazu ka sugumwe. Rero benshi bibaza ko dukaraba tuvuye mu kazu ka sugumwe, ariko sivyo. Gukaraba ni inyifato nziza cane ituma twirinda indwara zimwe zimwe zivuye kw'isuku rike, kuko iyo uvuye mu kazu ka sugumwe uba ufise imiliyoni 200 ku buringanire bwa santimetero kare za microbe. Iyo udakaravye rero bwinjira mu mubiri, mbere n'abo uramukije ukawubasangiza, bigatuma indwara ziva kw'isuku rike ziba umurengera. Kudahindura umujugiti wawe nk'uko bitegekwa n'abaganga, ushobora kwibaza ko ufise isuku ngo nuko wibrosa imisi yose, ariko iyo uriko urakoresha umujugiti ushaje, harya burya nta na kimwe uba uriko urakora. Ahubwo uko hahera imisi uwo mujugiti wawe nyene niko ubiba ubucafu muri wewe nyene ubwawe. Abaganga rero baratubwira ko utegerezwa guhindura umujugiti wawe uko haheze amezi 2 canke watebeje naho nyene akaba amezi 3, kubera ko ukoresha umujugiti ushaje bishobora gutera indwara twise maladie dentaire, mbere na crise cardiaque ikajamwo. Kwibrosa nabi naho woba wigumura incuro zirenga imwe,
ariko ukabikora nabi mu nzira idategerezwa kubikoramwo, ntabwo uba uriko urakura ubucafu. Abaganga baraduhanura ko wokwiyugumura amenyo mu kuzungagiza umujigiti mu kanwa hawe mu minota 2 uhindagura inzira buri mwanya uko haheze iyo minota 2 nyene. Uti mbega ahategekanijwe kwiyugumura ni hehe? Ukwiye kwiyugumura ku menyo, inyuma y'amenyo uciye indani mu kanwa hawe, imbere ku menyo utarashika mu kanwa indani, no ku rurimi naho nyene hatibagiwe kuko ni naho hariko umucafu mwinshi kurusha ku menyo. Niwakurikiza bene izo mpanuro nta ngaruka mbi ziturutse kw'isuku rike uherereye mu kanwa uzosubira kugira, nta nubwo uzosubira kugira umuhumuro mubi uturutse mu kanwa hawe. Gukoresha umusego arivyo twita oreiller ukozwe mu giterwa c'ipampa. Igitambara ariyo tisi c'umusego wawe ushobora konona mu maso hawe iyo uryamye ku musego ukozwe mu giterwa c'ipampa arico coton. Ushobora kugira mu maso hashaje kandi atari ivyo kubera ko ico gitambara nyene catumye kigutera ubusaza. Mbese banavuga ko nk'uko abashakashatsi babivuga, ico gitambara kirumisha umubiri w'umuntu gushika yaho uzana iminkanyari, kandi atari kuvuga ngo ni ubusaza bwagufashe. Tutibagiye ko vyonona n'umushatsi wawe kugeza yaho uvamwo ugatangura kuvungagurika. Vyiza rero twokoresha imisego iriko igitambara c'iswa atari gikozwe mw'ipampa. Guca inzara ukutariko. Guca inzara ukutariko biratuma inzara zawe zama zifise iforoma mbi. Ni kubera uzica ukutariko canke ukazica nabi, bigatuma iyo uriko uratambuka na cane cane ku maguru niho wamana usanga inzara zikunda guca zinjira mu mubiri wawe, maze ukaguma wumva ufise ububabare budasanzwe. Si vyiza rero guca inzara winjiza indani cane mu mubiri, utegerezwa kuzica utarinze kwisesereza kandi utarinze kuzica ngo zinjire indani mu mubiri cane. Turabashimiye abakunzi ba Cool TV. Ikiganiro cacu kumenya c'uyu munsi kigarukiye ngaha. Nimutangwe rero kugira like, subscribe na comment kugira mushobore gukurikirana ibiganiro vyacu bikurikira.